shimira bacerekana abafana mu masaha ya nijoro hama neza na neza tunce twinjira n'amakuru agenda aravugwa hanze y'ibibuga. nuko twirukanye kabisa hari ku munsi w'ejo ndavuga abasore b'ikipe ya Forlahoya ikipe nserukiragihugu ya Espagne abasore twabonyemo harimo na kapitene Morata mu munezero mwinshi twari twabonye ku munsi wa Mungu batahukana igikombe ca Euro cari cabaye ku ncuro yabo igira ya 17 cari ko kigenda gikinwa neza cyane finale bayiko bagenda batsinda igihugu neza na neza hariya c'Ubwongereza ibitsindo biri kuri kimwe bariko batahukana igikombe kwijoro ku mugoroba w'umunsi w'ejo abasore ndavuga ba Luis de la Fuente baza berekana igikombe neza na neza mu gisagara ca Madrid mu mabarabara aho basanzwe berekanira ibikombe nk'ikipe nka Real de Madrid ndetse n'ayandi ma ekipe yo yagitwaye twabonye amajambo agiye atandukanye ba Alvaro Morata twabonye ndavuga abitwa ba Luis de la Fuente twabonye ba Nico Williams bagize byinshi bavuga twabonye umunezero wivanzemo n'intambo nyinshi ku basore nka ba Lamine Yamal ndetse n'abasore nka ba Pedri Gonzalez na ba Pablo Gaviria ekipe ngo ya Forlahoya ndetse na Federation ya umupira w'amaguru muri Espagne ngo bagiye kongereza amasezerano neza na neza yusanzwe atwaye igikombe ravuga Luis de la Fuente nyuma ko yatwaye igikombe yatwaye n'igikombe ari kumwe n'abana batarenze imyaka 19 ndetse n'abatarenza 20 eho nyene agaruka yitwara ndavuga kuba kuze ndavuga Forlahoya ngo agira yongerezwa amasezerano kugira ngo abandanye ayoboye amabanga yo kumenyereza ikipe nserukiragihugu ya Espagne. Kuri de la Fuente novuga ko yerekanye urwego rumeze neza muri equipe nationale ya Espagne Forlahoya twabonye urwego rw'abana bameze neza cyane abiswe ba Lamine Yamal abiswe ba Nico Williams ni equipe ya Espagne ubona ko atamuntu umwe yayiha amahirwe ivanye n'amazina bari bahamagaye muri equipe nationale ya Espagne. Match yabo ya mbere batsinze igihugu ca Croatia turavuga ata ni Croatia nyene isanzwe igwirirana irimwe abatama nta kindi ariko baraza baradukonvenka no ku Butaliyano bagaruka baratukonvenka unashima baca barangiza araba mbere no mwipole igice c'umunani barakirengana ca kane naho nyene bararengana turavuga ati no biracagenda kwatsinze igihugu c'Ubudagi turavuga ati sha nubwo watsinze Ubudagi aba bagaba imbere ntibaharengana ati baca bagwa ku gihugu c'Ubufaransa ati igihugu c'Ubufaransa noneho baza bashika ekipe igihugu cyakubitwe muri finale ya Coupe du Monde 2018 tibaza bashika atwaye ibikombe bigira kuri bitatu agiye mu guserukiragihugu wa Espagne yatwaye novuga ngo Euro ku myaka ku batarenze imyaka 19 aragaruka yitwara ku batarenze imyaka 20 none agarutse arayitanga ku basore bakuze Alvaro Morata ati ni ibintu twakoreye ati ibintu novuga ngo twakoreye igihe kirekire ati twarekanye ingufu zidasanzwe ko twasezera ibihugu nka za Allemagne ibihugu nk'Ubutaliyano na za Croatia ati tugomba kunezerwa ati dufise generation ati nibyo nanje niyo myaka mfise ati je ndashobora gutamba soza nkaba ntakibarizwa mu guserukira wa Espagne atariko je nka Alvaro Morata je nka kapitene wa Forlahoya ati ndanezerewe cyane ati kandi nteye intege ati umukinyi mbona ko aza gutwara iyi Ballon d'Or ati ni Rodri saza wemeranya nawe Rodri wa Manchester City ati Ballon d'Or nibayimuhe yigenjeje Livre yigenjeje neza muri Euro wanashime mu busimushimo ariko agenda batanga anigeza neza no kwa Man City muri Premier League muga Ballon d'Or biraza kuba binagoye Livre ashobora kuza mu bakinyi nka 10 baza kwiganirwa Ballon d'Or muga kuvuga ko uza ku mwanya wa mbere mu bakinyi batwara Ballon d'Or novuga ko ico kintu nisinemenya nawe ni Rodri yitwaye neza muri equipe ya Espagne kandi ugiye kuraba igihugu ca Espagne tumavuga ati de la Fuente n'umukoca navuga nawe ko amaze kuba afise byinshi amaze kuba twereka muri equipe nationale ya Espagne raba kinyara yarafise muri equipe nationale ya Espagne ariko ntabwo bari babi ugiye kuraba abari bafise experience tuvuga ko ugaje n'ibindi bihugu Daniel Carvajal ukagira Alvaro Morata ugaje n'ibindi bihugu bariko bagenda bahura igihugu ca Espagne turetse Rodri na Dani Carvajal dushiye ko na Morata abandi ntibakina mu equipe agiye babira aba Lamine Yamal ni kwa Barcelona ndatuze umusore nawe yahitse ikipe ya Barcelona ndashaka ko ndakubwira abandi ko Williams kwa Atletico de Madrid kwa nawe tibagira ko mu busatirizi hariya batamugira umeko tabitsindo biboneka kwa Ernesto Valverde ni equipe igira gatano aba Norma my club barimo baba bakukura no kwa Chelsea ntiyarekagenda nafatisha nivyo ni equipe yadutunguye equipe nka Forlahoya mugabo tuvyemeranye nabo bari bafise abo bana ni na football by the way no musi maze kuba tubona kwikina jeunesse par rapport ya experience nivyo ni experience bikenewe mugabo tukabona ko football no yo muri no misi nayiza igakinwa nabo bana bakiri bato ni na majamo yigenze avuga n'abasore bagiye batandukanye Pablo Gaviria arafata micro aravuga ati nivyo byatunguye abantu benshi
ati uburyo naje kuba ngaragara muri ekipe yatwaye igikombe ati kandi ntacyo ata contribution nagize ati nishimye cyane ubwa mbere na mbere federation ya football ya Espagne ati nshimye umwami kuko ni umwami yamurekeramye kugira ngo umwami w'igihugu cya Espagne kugira ngo bajane agasore kaze kuba kishimanye nabo ati niteguye kugaruka vuba ati nsubire nanje fashe iyi mugwi wanje wa Fulahoya Lamine Yamal ati nivyo ndiko ngenda mvugwa cyane gose ku isi ati ndacyari muto ati nagize anniversaire ku munsi wa gatandatu ku munsi wa muntu ukana igikombe ati mama muto wana turi kumwe nawo bita Nico Williams twishimanye ati niwe musore novuga yuko turi kumwe mba numva nishimye ati c'est vrai nabandi basore b'ikipe nserukira gihugu ndabishimira atari kumenye ngo ndisanzura cyane ndi kumwe na Nico Williams Daniel Carvajal ati vamos nta n'amajambo menshi yavuze kuko yarafise umunezero mwinshi ahita asubiza micro Luis de la Fuente ati nibyo abantu benshi bariko bagenda bankeka ati barankiritse bakimino kipe ati kuko bari bamaze bayaka uwo bita Luis Enrique ati nibyo numumenyereza yagiye amenyereza academy ndetse n'ama ekipe y'imiserukira gihugu akiri mato ya Espagne ati mugabo kuza nkavyitwaramo neza ati ntabwo nabikoze ndi umwe ati nafashijwe twese hamwe twerekanye ingufu zidasanzwe ati haba kumukinyi yakinye ati haba no gutarose uwo mwanya ati twagiye tubana nk'umuryango ati nyamba twatwaye kino gikombero ntibibatangaze ati twari decide ati kandi twari tumeze neza ati nibyo twatakaje abakinyi bari kudufasha mugabo abari bahari nabo baje barareponda presence yabo bakinyi bari bamaze kuba badahari duhere kuri Gaviria novuga ko yashikirije ijambo rimeze neza uyu Gavi asanzwe akina equipe ya FC Barcelona ati nanje ngiye kurako ko nogaruka muri equipe nationale ya Furiaro yameze neza cyane ni equipe ya Espagne yanakinye ubona ko ari abarijandi bagiye batandukanye baje kuba babashigikira aba David Villa abiswe ba Xavi abiswe ba Iniesta bari kumwe baje gushikira no bana akiri bato novuga ko ugiye kuraba amajambo yashikizwe n'abaramini ya Mari Lamine Yamal n'umwana akiri muto cyane yakwije imyaka 17 ku munsi wa gatandatu urumva harenze ko iminsi ishika kuri 4 novuga ko afise 17 n'iminsi 4 n'umwana akiri muto cyane yahejeje amashure yisumbuye no munsi novuga ko aza gukina football ameze neza yisanzuye n'umwana nabona ko ni nka kazoza ka FC Barcelona ugashaka abani ko Williams ariko aragenda nawe afise kuvuga nawe kagenda ashikiriza ibigiye bitandukanye kora Lamine Yamal novuga yabara Lamine Yamal hagashimwe bamuhaye ku mwana akiri muto yigenje neza muyerere kigenda iba nako novuga ko ari n'ikintu ciza cyane ugashaka ko amajambo agiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye novuga ko ni igihugu cya Espagne ubona ko gutahukana rero yabo ni yari igira kane itahukanye n'igihugu cya Espagne nuko byari bimeze mu gisagara cya Madrid no mu gwiserukira gihugu wa Espagne ayandi makuru ahari neza na neza mu gisagara cya Madrid ku kibuga Santiago Bernabeu umusore wanje mureko umusore abo umusore kabisa ibintu ndiko ndabona i Santiago ubu tuvugana umusore yashitse i Real de Madrid isaha 2 z'igitondo niho yari sanse kubashika ubundi yashitse ku munsi wejo niho yaraye mu nzu yiwe ndavuga agiye kuba abamwo neza na neza hafi y'igisagara hafi y'ikibuga ca Santiago Bernabeu umusore Kylian Mbappe yahereye neza na neza gukorerwa ibipimo ndiko ndabona ku mafoto ameze neza ari mu bitwenge kabisa ku gituza kimeze neza avuye ngaho aza kubonana n'uwo bita Florentino Perez ku kibuga Valdebebas kibuga gisanzwe gikorerwa ko imyimenyerezo equipe ya Real de Madrid ikibuga cyakiniwe ko inkino mu gihe Real de Madrid yariko irasanura Santiago Bernabeu baravyibuka benshi abafana ba Real umusaza yagize ijambo avuga uwo bita Florentino Perez avuga kuri recruitment yo bita Kylian Mbappe amusinyisha amasezerano ubu tuvugana isasi tazuzuye neza Kylian Mbappe agira yinjire kuri podium kuri stage ku kibuga Santiago Bernabeu ikibuga kiruzuye nkuko musanzwe mubibona Real Madrid yakira inkino zikomeye ikibuga cyuzuye ibikombe 15 nibyo bikikije ndavuga umusore Kylian Mbappe vya Ligue des Champions ariko muntu w'Imana sindakubeshe bashobora kuba bibaza ngo turiko turababesha abariko baratwumviriza abafana b'amaguru umusaza Kylian Mbappe ibirori yateguriwe nivyo birori vya mbere mu mateka ya football bikozwe ku isi yose ndetse no muri equipe ya Real de Madrid amasezerano y'imyaka 5 vyo bimaze kuba bimenyekana niyo yamaze kuba atereka ko mu mwanya turaza tubabwira umushahara kuko
bariko biba ikibiriraho byinshi bariko bagenda babishyira hanze mugabo Santiago Bernabeu agira duge ndavuga kuri podium agira ijambo ashikirije abafana uwo bita Kylian Mbappe. Transfer imeze neza cyane, transfer gratuit, transfer y'ubuntu, umusaza yari hafi y'imiliyoni 200. Florentino Perez yamaze kuba amushikana neza na neza mu nzu yabera. Kajambo kamwe kuri Kylian Mbappe, kajambo kamwe ku mwami wa transfer uwo bita Florentino Perez. ugiye kuraba navuga ko ni Kylian Mbappe yamaze kubashika i Madrid, n'umukinyi navuga ko buri mufana wa Real Madrid wese aramwishimiye izagiye muri equipe ya Real Madrid. Ni Kylian Mbappe navuga ko yamaze kuba naheza no gukorerwa ibipimo, navuga ko nacaye n'ikintu kiza kuri uyu musore Kylian Mbappe ndetse na equipe ya Real Madrid. Ikintu gisigaye navuga ko hasigaye ko bamwerekana imbere y'abakunzi. Twabonye abasore benshi babaye n'abarejande ba Real de Madrid. Twabonye ba Zinedine Zidane, twabonye abasore ndavuga bagiye bazikinira ba Roberto Carlos, twabonye abasore ba Sergio Ramos. Uburyo berekanyemo bitandukanye cyane n'uburyo bari kwerekanamo uno musore. Ndagomba tubice ko dufate n'umwanya utari muto tuganire kwiza rya Kylian Mbappe. Abakinyi ahasanze eske barishimiye kuno uno musore yakiriwe? Abakinyi ahasanze ahawe icyubahiro bitandukanye cyane n'ibyo n'icyubahiro bahaye abandi basore. Eske nabura umusaruro na bino birori bikozwe biraza kuba birangira gute? bavuga ko Kylian Mbappe n'umukinyi nawe aje muri Real Madrid afite irindi zina rikomeye ku mugabane w'Uburayi. N'umukinyi bavuga ko yaramaze imyaka hafi yaba 4-5 ariko arifuzwa na equipe ya Real Madrid. N'umukinyi bavuga ko ubiswe uyu Florentino Perez aje yaranyotewe muri equipe ya Real Madrid. Nimba ubona iza rya Kylian Mbappe ntawe ritandukanye n'iza rya Cristiano Ronaldo muri equipe ya Real Madrid. Ako biratandukanye gose. Ahubwo na Cristiano Ronaldo yarakiriwe neza cyane muri equipe ya Real Madrid. Ariko bitandukanye n'ibigende ko ndabona. Bitandukanye cyane. Bitandukanye cyane je nivyo niko ndabona. Navuga ko bamwakira ko bakire Cristiano Ronaldo muri equipe ya Real Madrid Kylian Mbappe. Niyo mpamvu nizagiwe ritandukanye nizajya abandi bakinyi agiye kuba banatandukanye. Uno munsi navuga ko ni equipe ya Real Madrid yari imenyereye mu myaka y'iza ari equipe yubakira ku mustari ku mukinyi navuga ko afite izina rikomeye. Mugu no munsi sivyo vyari ko biraba muri equipe ya Real Madrid. No munsi abiswe ba Vinicius, abiswe ba Jude Bellingham, abiswe ba Rodrigo, wabona ko bari kuri top niveau. Wabona ko arabakinyi nako bari mu runganwe rumwe. Mugu no munsi wazanye Kylian Mbappe nanjye novuga ko ari irindi zina riri hejuru y'andi mazina. Novuga kandi izagiye muri equipe ya Real Madrid niza novuga ko riza kuba rikaziraba ivyo bamwemerera muri equipe ya Real Madrid ku mushahara cyangwa prime bagiye kuba banamwemerera. Bana ko ibintu biteye ubwoba cyane. Ni na Kylian Mbappe ubona ko yishimiye kuza muri equipe ya Real Madrid kuko nawe novuga ko yari equipe nanjye nubwo ubona ko ari equipe y'indoto kuri we. Nubwo atotahukana Champions League kumwe na Real Madrid, nubwo atotahukana kuko twagiye tubona equipe ya Real Madrid yarigeze kumara igihe gitari gitetere ko atahukana ama Champions League kandi ifite abakinnyi bafite amazina akomeye kubera 2002 gushika 2014 kazi vango nuko ngo bari babuze amazina akomeye nibihe tubone ko Real de Madrid yari equipe yatwara ibikombe, yari equipe yatwara za Ligue des Champions, yari equipe yatwara za La Liga. Umusore araje gufasha iki kwa Real de Madrid cyangwa aje kurondera inyungu ziwiwe nkuko wese bariko baravuga ati aje kurondera Ballon d'Or umuvandimwe? Ugiye kuraba icyo cyo cyuvuga nico Ballon d'Or arayikeneye ni Kylian Mbappe novuga nayo ko ari umukinyi awusizina rikomeye ku mugabo. Ubwo we naje guprofita iyo Real de Madrid imeze neza kugira ngo ayironkere mu Ligue des Champions. Ikintu cyo novuga cyo Ballon d'Or Kylian Mbappe yaratahukanye amakupe du monde, yaratahukanye amaero, mugabo navuga ko ntaratahukana na Champions League. Nta kintu yaba ibi kintu cyo vuga ko amahera yaronse muri Paris Saint-Germain. Equipe ya Paris Saint-Germain rokoro yo gutsinda ibisindo byinshi yasize agize nta wundi muntu arayigira. Nta kintu nakimwe ataronke muri equipe ya Paris Saint-Germain kiretse yuko yabuze Champions League yayifuza. Akamuvuga ati ndakeneye ko umuntu kwitira abakinyi bwira ashobora gutahukana Champions League. We arabona yuko vision yiwe ya mbere abona yuko gushika muri equipe ya Real Madrid ko ashobora gutahukana Champions League akanatahukana Ballon d'Or. Nico kintu cyo cyambere avize kuko ugiye kurana no mwaka abakinyi bari favori gutahukana Ballon d'Or ariko mayire mabiri akina muri equipe ya Real Madrid haro Vinicius haro Jude Bellingham. Abantu bari favori cyane gutahukana Ballon d'Or no mwaka. Nawe arabona ati jenge muri equipe ya Real Madrid uno mwaka nshobora kuba
nta myaka itatu izohera ntaratahukana Ballon d'Or cyangwa ntaratahukana iyi Champions League n'umukinnyi uvuga ko amafaranga iyo abavuga atakeneye amafaranga ari guma kwa Paris Saint-Germain bariko bamuha miliyoni hafi zigomba gushika ijana ku mwaka mugabo yemeye kuzangaza kwa Real Madrid. Real Madrid ni ekipe kuko akiri muto yaravuze ko yafana ekipe ya Arsenal mugabo mu agaruka girane ekipe Real Madrid ona nka ekipe ayibona nka ekipe y'indoto bivaye n'abakinyi baba idore bagiye baraca. Cristiano Ronaldo n'umukinyi w'umuyidore wiwe yaranamukunda kuva mu buto bwiwe aba bazidani bose nabo nyine yaramye bakunda kuva akiri muto bose bagiye baca muri ekipe ya Real Madrid. Novuga ko kuza muri ekipe ya Real suko atani ma ekipe rekaramurondera za Chelsea zaramurondera za Liverpool zaramurondera zimemereye bitagenda za Paris Saint-Germain aguma no kumugumi agumeyo mugabo je muri Real Madrid kubera abona hafise hari ko hariho ivyo aviza muri ekipe ya Real Madrid yemeye kuzira ubuntu kwa Real Madrid. Ni Kylian Mbappé ugiye kuraba nkuko ari kugenda bivuga hariho byinshi ashoboye kubaza visa muri ekipe ya Real Madrid so aje kuba aviza Ballon d'Or ndetse na Champions League kandi nkuko niyo Champions League ashobora no kunayibura muri ekipe ya Real Madrid ugasanga agiye kunayitwara yamaze kugenda. Haraho nawe ko bavuga ngo ashobora kumera ngo nka Hazard bivaye byashikiye Hazard avuye kwa Chelsea aje kwa Real Madrid mugano uvuga ko ibyashikiye Hazard sivyo bishikira ntuze Kylian Mbappé. Reka tuje kuri biography y'umusaza Kylian Mbappé tuje novuga ngo kuri biography yiwe mu kanya gato nze ndababwire n'umusore w'imyaka ingahe n'umusore yavukiye hehe imigwi yaciyemo ndetse n'ibitsindo yagiye aratsinda kugira ngo musobanukirwe Kylian Mbappé waliwe muri football ya giprofessionnel ndetse no kuva akiri umwana atangura gukina umupira w'amaguru. Ndetse novuga ngo kuva akiri umwana Kylian Mbappé yavutse igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 yavukiye neza na neza mu gisagara ca Paris mu gihugu cy'Ubufaransa bisigura ko afise imyaka 25 kano kanya turiko turavugana. Afise abavyeyi babiri Faisal Mari mama wiwe Wilfried Mbappé papa wiwe. Umusore apima metero 1 na santimetero 78 apima ibiro 75 ndavuga umusore Kylian Mbappé rote nuko bimeze neza na neza kabisa. Uragira wumve uko ibintu bimeze, uragira wumve iyo yahereye umupira yahereye muri ekipe yiwiwe ya Monaco kuva umwaka wa 2014 ushira umwaka wa 2015 byari muri Monaco y'abatarenza imyaka 19 nta n'inkino nyinshi yahakinye urukino rumwe kuko yari kipe novuga ngo yariko itera imurera aza kuba anatana gitsindo na kimwe aronka nuko avuye muri Monaco y'abakiri bato cyane Monaco ndavuga ya juvenile arerekeza neza na neza muri Monaco ya kabiri ndavuga ekipe B ku myaka myiwe kabisa mikeya hari umwaka wa 2016 ushira umwaka wa 2017 yakinye match zibiri atsinda y'ibitsindo bibiri ndetse n'umwaka ukurikiyeho umwaka wa 2015 ushira 2016 yatsinze ibitsindo bigera ku 10 ko yakinye inkino 10 atsinda ibitsindo bigera kuri bibiri aho yarakiri muri Monaco y'abakiri bato umwaka wa 2015 ushira 2016 uwo bita Kylian Mbappé neza na neza aba aradugijwe muri ekipe y'inkuru ya Monaco inkino 11 yakinye yamatsinze igitsindo kimwe naho yarakiduga avuye mu bana ariko umwaka wa 2016 ushira 2017 yaje kuba akora sezo imeze neza cyane kwa Monaco aho yaje gukina inkino 29 yaramaze kuba umukinyi novuga ngo w'icitegererezo yaramaze kuba umukinyi yarahetse ekipe ya Monaco mwese muravyibuka Monaco yarakiniye Ligue des Champions Monaco yari hejeje kuvamo abasore nk'aba bagiye batandukanye nk'aba Mendy bagiye kwa Manchester City ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye nuko umusore araza arafata ikibanza
muri AS Monaco atangurana uvuga ngo ko kuza arabaha umusaruro mwiza cyane yarafise iyo myaka mike ariko ibiharuro byo yagiye abikora inkino 29 ari nayo babwiye ko yatsinze ibitsindo bigera ku 15 aragaruka novuga ngo umwaka wa 2017 ushira umwaka wa 2018 kipe ya Monaco irazira avuga ngo umudufise umusore ameze neza dufise umusore akiri muto ariko agenda vyitwaramo neza Paris Saint-Germain iba iraje kabisa kuva umwaka wa 2017 ushira umwaka wa 2018 Paris Saint-Germain yari kipe yari imaze kuba ishigwamo amafaranga y'abarabu yari bisaba bitwa na Nasser El Khelaifi yarabise abandi basore bagiye batandukanye b'abasaza b'abanyabigwi baraza baravuga ngo tubonye umusaza kabisa umusore akinira AS Monaco umusore wo mu Faransa wiwacu ati tuze tumwiyungane ko neza cyane ahita yerekeza muri Paris Saint-Germain uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2017 ushira umwaka wa 2018 inkino iyo sezo nyene yakinye inkino zitanatsinda ibitsindo 4 umwaka ukuri gihe kwa 19 akina match zine atsinda ibitsindo 2 aragaruka umwaka wa 2020 yatsinze yakinye inkino zitatu zonyene atsinda ibitsindo 4 aragaruka neza na neza umwaka ushira 2023 niho yaje novuga ngo kuba atsindamwo n'ibitsindo byinshi cyane kabisa muri Coupe de France ngaho yakinye izo nkino zitandatu atsinda ibitsindo 8 ndavuga mu mwaka wa 2023 ni muri Coupe de France mu gihe muri Ligue A yakinye mu mwaka wa 2018 yakinye inkino 27 atsinda ibitsindo 13 aho ndavuga mu higanwa rikuru ry'u Bufaransa mu gihe umwaka wa 2019 yakinye inkino 29 neza na neza araza atsinda ibitsindo 33 umwaka wa 2020 yakinye inkino 20 atsinda ibitsindo 18 umwaka wa 2027 muri Ligue des Champions kwa Paris Saint-Germain yakinye mu mwaka wa 2018 agishika yakinye inkino 8 atsinda ibitsindo 4 2019 akina inkino 8 atsinda ibitsindo 4 nyene mu mwaka wa 2020 yakinye inkino 10 aragira gutya atsinda ibitsindo 5 umwaka wa 2021 yakinye inkino 10 atsinda ibitsindo 8 umwaka wa 2022 yakinye inkino 8 za Ligue des Champions atsinda ibitsindo 6 umwaka wa 2023 yakinye inkino 8 atsinda ibitsindo 7 mu gihe umwaka wa 2023 ushira 2024 yakinye inkino 12 atsinda ibitsindo bigera ku 8 Ligue des Champions nta nimwe aratwara yatwaye ndavuga ibikombe byinshi bya Ligue A ariko na Paris Saint-Germain yatwaye Golden Boy mu mwaka wa 2017 yatwaye agashimwe kayiwefa nk'umukinyi yitwaye neza yatwaye novuga ngo ubushimwe bugiye butandukanye nk'umukinyi yaranze sezo kwa Paris Saint-Germain umusore ku myaka 25 yerekeje kwa Real de Madrid amasezerano y'imyaka igera kuri 5 agiye guhembwa amafaranga arenga gato imiliyoni 50 na bonus zose zirimwo amaze kuba umukinyi wa Real de Madrid ku mugaragaro Santiago Bernabeu ariko agenda neza na neza ahashika ariko mwe n'ubita Florentino Perez akikizwe n'ibikombe 15 umusaza Kylian Mbappe yamaze kuba tayari umukinyi wa Real de Madrid imayo bamaze kuba neza na neza binjiza hafi miliyoni zigera kuri 3 ariko ngo kuri uno munsi bamaze kuba bashinga iduka kwa Real de Madrid mu gisagara cha Madrid ridandaza imayo za Kylian Mbappe zonyene yitezwe ko aza kuba ari imbere y'abafana 85 harabarejande bakina ikipe ya Real de Madrid ndiko ndabona bamaze kuba bashika ndavuga kuva kuri abasore bagiye batandukanye ba Zinedine Zidane niho bari mama wiwe bari kumwe papa wiwe bari kumwe umusaza yanditse amateka bwana Ernike akajambo kamwe kugira ngo cyo tubandanya n'ayandi makuru reka ravugwa hanze y'ibibuga ugiye kuraba ni Kylian Mbappe novuga ko yagiye aracamo amakipe agiye atandukanye umusore yaciye muri ekipe zibiri abayanditse amateka abaranditse novuga ngo izina sore yarerewe cyangwa umusore yarabikoreye yarerewe ariko no kubikorera no yarabikoreye bazi mbe ko ekipe akiri muri ekipe ya ko yari kiri muri ekipe ya AS Monaco mwese muravyibuka umusore ndakubwira ko yabaye umusore ameze neza cyane kwa AS Monaco yahisha shimwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain twari tumaze kubona urwego iriko umwaka wa 2018 twese turavyibuka abakatara bari bazanyemo amafaranga abanyabitaro ba Khelaifi bahabwa amabanga kipe ya Paris Saint-Germain irazira tangura gukora amarecruitment twese turavyibuka hari abasore bagiye kuba barecruita bagiye bakuzana abasore nka ba Marco Verratti ariko abasore nka ba Cavani
abasore bari bamaze kuba bagenda Ibrahimovic bari bamaze kuba bavamwo ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yari imaze kubitora ivyirimo Kylian Mbappe novuga yuko ni parikuru n'ivyo y'imigwi mike ni parikuru ya championnat imwe avuye mu Bufaransa yerekeza muri Espagne reka tumwipfuriza amahigwe muri rusange turaza kugenda tubabwira ndavuga amadeta y'amamwe ya contrat irimwo kuko ntiharavugwa novuga ngo ijambo ry'umunsi ni birori bariko bagenda bateramisha abantu Kylian Mbappe nawe ariko agenda novuga ngo ategurwa ndiko nabona muri vestiaire mu ikoti kabisa rimeze neza mu mwanya reka turaza kuba tubibabwira bwana Ernike uko biriko biragenda Santiago Bernabeu ugiye kuraba ahubwo ikipe ya Real Madrid naho ku ruhande rw'ubusatirizi baraza kuba biyujuje ariko baraza kwemera gutanga sacrifice yo mukinyi umwe kuko umusore aca ku ruhande nawe nibyo yemeye ko aza gukina nk'umufonefu ikintu ubwira coco biza gusubiza bita Jude Bellingham hagati mu kibuga ikintu ubwira coco yanakinisha Jude Bellingham na Vinicius na Rodrigo bakamenya uburyo bashaka kukinamo novuga ko bari ukuntu baza barapermete rero novuga ko ni Kylian Mbappe ugiye kuraba arashobora gukina nk'umufonefu arashobora gukina nk'umufoyeri byose arabishoboye ni Real Madrid ugiye kuraba novuga nayo ko ifise abakinyi no musi zo ifise abakinyi bataka benshi kandi banyaruka ufise Kylian Mbappe ufise Vinicius mu kibuga Rodrigo n'abandi basore nka Brahim Diaz ari hanze abaridagira twabonye neza ameze cyane muri Eho ba Jose Lu bari hajya Jose Lu ntabwo akiri kwa Real Madrid amaze kuba yerekeza mu yindi kipe Hendrik araza kubasesekamo rwa rusere rwiza rw'urunya Brazil nuko reka tuve kwa Kylian Mbappe twerekeze ku makuru yakagenda vugwa hanze ibibuga tuyahere muri equipe ya Atletico de Madrid uwo bita Alvaro Morata ngo naheza karuhuko no gufata rutema ikirere yerekeza mu Butaliyano mu mugwi wa AS Milan kwa equipe neza ya Ibrakadavra Ibrahimovic miliyoni 13 niyo mafaranga yamaze kubatangwa kwa Atletico de Madrid kugira ngo biyunge nuno musaza wa kera wa Chelsea wa kera wa Juventus musore nayo yarazungurutse asubiye muri equipe yo mu Butaliyano kuko yari yaratije kwa Juventus turavyibuka imbere yuko bari kumwe ndavuga n'umumenyereza hari ya Mauricio Sarri kuba yiyunga neza n'ikipe ya Juventus ariko agiye muri equipe nziza cyane equipe nivyo ntabwo yaje kubigaragara mu nkino ndavuga ishika kure muri UEFA Champions League ko n'ikipe ya AC Milan twaje kubona yaje kubiri kumwe n'ikipe nka za Newcastle mu itsinda na za Paris Saint-Germain za Borussia Dortmund ariko agiye muri equipe imeze neza agiye muri equipe ndavuga yo bita Ibrahimovic nawe ngo aramushaka cyane kugira ngo bakore sezi imeze neza cyane basubize igitinyiro ikipe ya AC Milan miliyoni 13 umusaze w'imyaka 32 yeske yarakwiye gusubira mu Butaliyano canke yarikwerekeza kurondera amafaranga kwa Bakari Mustafa Benzema ugiye kuraba ni Morata ubona ko yaciye mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeye ku mugani wera kandi bikomeye muri football yahereye muri Espagne yaraciye mu kwa Real Madrid aja kwa Juventus amutijije yaraciye kwa Chelsea ashava kwa Chelsea yari kwa Atletico de Madrid asuye mu gihugu cy'Ubutaliyano kuri kwa AC Milan novuga ko ni Morata ariko agenda kina Euro ariko agenda yitera neza ariko n'abana bakiri bato baramini yamara ndetse n'abandi ko Williams no bari bamukikuje muri attaque ya Furia Roya n'umusatirizi novuga nawe ko Irevre amaze kuba akora afite imyaka 30 n'iyindi mugorana ko komereje ko kina championnat ku mugano y'Uburayi yo kujya kina kwa AC Milan nabona ko kiragerageje kwiyubaka uko bafite abiswe bacukuwenzi ku ruhande nayo navuga ko nayo yavuye muri Espagne bafite abasore barafare yaho niho bibereye bafite abandi basore bagiye batandukanye baza kuba bafasha ikipe kugira ishike kure rero navuga ko uyu Morata kuva kwa Atletico de Madrid yerekeza kwa AC Milan navuga ko ataruhombo na rumwe ko ataruhombo na ruto rurimo nuko tukiri kwa Atletico nyene hari ku munsi weje niho baza gushira ku mugaragaro ko bamaze kuba neza basinyisha myugariro wa Real Sociedad umufaransa afise ubwene gihugu bubiri yavukiye mu gihugu ca France ariko akinira ikipe serukira gihugu ya Espagne mwamubonye yambara nimero 3 mu mugongo ariko mwe na Fulahoya atwara igikombe ca Euro Hobiniro Norma musore kabisa amaze kuba yiyunga neza na ekipe y'abakorchoneros ekipe ya Diego Simeone El Choro ngagiye kuba yiyunga neza n'ikipe ya abakorchoneros kwa Atletico de Madrid nyene Saúl Niguez nawe amaze gutangaza ko yatandukanye ni ekipe y'abakorchoneros kwa Atletico de Madrid basohoye Alvaro Morata binjije Robinho Norma aje gufashanya n'aba Alex Wister aje gufashanya n'abandi basore bagiye batandukanye bagiye kuba bakora sezo imeze neza cyane ku myaka mike cyane Norma adashikana n'imyaka 25 agiye kwa Diego Simeone eske hari kinaza kuhava
aho ko kavuye kwa Real Sociedad nayo yari kipe nivyo tweriko turabona itari imeze neza cyane kuko yazigatsinda tukaza tukabura kipe yirenge ariko n'umusore yerekanye n'urwego rwiza muri Euro ko bagiye kwa Elchero nibaze ko tuza kubona urwego rwiwe kandi ni Romano avuga ko yerekanye football imeze neza muri Euro yari kigenda iba ni Romano umusore w'umu Espanyol afite imyaka mike nimba ubuzi umara kwitema equipe ya Atletico de Madrid ikoze zimeze neza kuzara umusore no kuma kabisa Romano avuga ko ari kwitema imeze neza kandi cyane ni Romano avuga ko ari ku rwego rwiza kandi kumuzana muri equipe ya Atletico de Madrid nayo avuga ko ari ikintu cyiza cyane gusumba iyo kuba yaje muri equipe ya Atletico de Madrid Romano avuga ko aza gufashanya n'umusore wo mu Birigi muri defense witwa Stissel navuga nayo ko akina neza muri defense ya equipe ya Atletico de Madrid ni equipe ya Atletico de Madrid navuga ko filozofi yabo nabo nyene ikirazihinduka kandi ni equipe asanga irimo abantu b'abatama babona ko bafite experience twabonye ndavuga defense y'abasore ba Godin kumwe n'abasore bagiye batandukanye yakiyemo n'abasore ba Luis Suarez nabamaze kubona ko erega football y'uno munsi ari jeunesse ari abana bakiri bato bariko barahindura filozofi y'ukubaka bariko bagerageza kubakira ku bana bakiri bato cyane equipe ya Atletico de Madrid kuzana Roma muri defense mu mutima wa defense wa equipe ya Atletico de Madrid navuga ko ari ikintu ciza cyane kuko n'umusore nawe yaturetse ko ameze neza muri equipe nationale yandi ya Furi ya Roy nuko bimeze ko Atletico de Madrid twerekeze neza kwa Real de Madrid hari amakuru ari kagenda avugwa ngo bagiye gutwara miliyoni 40 kwa Liverpool kugira ngo bazane umusore wo kuva mu gihugu cya Argentine umusore yatwaye Copa America ari kumwe na ba Lionel Messi umusore yaguzwe amafaranga asaga miliyoni 40 avuye kwa Brighton Hove Albion kipe nziza cyane yari imeze neza mu kweze muri England Premier League Alex Makarista kwiyunga na Real de Madrid n'umusore navuga ko yari numwe mu nkingi zikomeye muri equipe ya Liverpool wiswe Makarista hagati mu kibuga agakina n'abana bakiri bato hagati mu kibuga navuga ko ari Makarista vyitwaramo neza ariko n'umusore reka afasha Liverpool ku rwego rwo hejuru yafise n'aba Sobzla yafise aba Endo Wataru mugura abona ko n'umusaza wo mu Argentine nawe ameze neza cyane n'umusore akiri muto wiswe Makarista ariko akina na bambere akina na Copa America ariko akina neza ariko mu hagati n'aba Enzo Fernandez ndetse n'aba Rodrigo de Paul n'umwe mu bakinyi bagaragaje urwego rwiza muri Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza ari kinaza gufasha ikipe ya Real de Madrid hagati mu kibuga araza kubafasha muri ikipe ya Real Madrid hamwe abamuzanye kuko ikipe ya Real Madrid nabo bari kwagenda batakaje wiswe Toni Kroos yasezeye Liverpool ufise ba Kamavinga ufise ba Chouameni ufise ba Valverde hagati mu kibuga mugana akuzana Makarista mu kibuga hagati mu kibuga cyo bari ikintu ciza cyane kuko n'umusore namaze gutora ko ari ku rwego rwiza yavyerekanye muri Copa America yavyerekanye muri Premier League ariko muri equipe ya Liverpool n'umusore ona ko fataraza muri equipe ya Liverpool ariko agenda yitwara neza muri equipe yanuze yari muri equipe ya Brighton wiswe Makarista rero novuga ko ugiye kurana avuga ko ni Makarista ugiye kuraba kuza kwa Real Madrid ico bari kintu kimeze neza cyane nuko turacari muri Espagne twerekeze neza kwa Barcelona bamaze imisi igera kuri 4 bakora imyimenyerezo ngariko ngo ntibarigera bakora ku mupira ngo ni imyimenyerezo yo kwirukanga yongereza inguvu umusaza Hansi Flick nawe yamaze kubagira byinshi ariko arakora ayandi makuru ari kwa FC Barcelona ahubwo novuga ko Hansi Flick numuko cyo novuga ko afite experience kandi novuga nimbuzi mu marokite makomeye FC Barcelona yakoze no kuzana Hansi Flick muri equipe ya FC Barcelona twabonye ndavuga hasigaye n'imisi mike kugira berekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bafise inkino zigera kuri 3 bazohura mu nkino za gicuti bazohura na AC Milan bahure na Manchester City bahure neza n'ikipe ya Real de Madrid bagarutse bahure n'ikipe ya AS Monaco mu gikombe cha Joao Gamper igikombe basanzwe bakina ndavuga iyo champion igira itangure inkuru y'umubabaro kwa FC Barcelona musore Ronaldo Araujo nyuma yo kugira imvune ari kumwe na Uruguay agiye kubagwa agiye kumara hafi amezi agera kuri 5 ngo ateganije ko azogaruka mu 12 muri equipe ya FC Barcelona ibyatumye uwo bita Hansi Flick avuga ngo bamyugariro batatu uwo bita Eric Garcia yari yatije kwa Girona uwo bita Inigo Martinez yariko atera neza match n'atazikinye nyinshi
uwo bita Michael Faye bankiye ku kanyuma agira yerekeze muri FC Porto ngo ntaho bakigiye ngo bagiye gukoreshwa sezo igiye gutangura mu kurindira uwo bita Leonardo Arroyo kwaza kuba agaruka mu kwezi kw'icumi na kabiri. Ahisemo kugumana ba myugariro Eric Garcia nibyo ameze neza ubu no munsi tuvugana ariko akina inkino nserukira ariko akina inkino za Jeux Olympiques neza agiye kubakina ari kumwe na Espagne. Twabonye Nigo Martinez nawe bariko bamushyira ku muryango banamuzize ko mu mafaranga bariko baratanga kwa Atletico Bilbao baravuga ngo turoha amafaranga tushire ko na Inigo Bilbao iravuga ngo nitumukeneye. Tubonye Michael Faye miliyoni 15 FC Porto yari yazanye baziteye ishoti barazibwira bati nazo dukeneye ati umusaza turamugumana. Hansi Flick ati nibyo dufise abasore bagira kuri batatu atari cyo mumenya cyo umwanya muraza kuronka mwese mugabo ndakonta cyane kubo bita Michael Faye ati niwe mbona kwaza gusubira neza cyane uwo bita Leonardo Araujo. navuga ko ivunika rya Araujo muri equipe ya yavunikiye muri Copa America ariko akenera igihugu ca Uruguay. Ni Ronald Araujo ubona ko numwe muri ba myugariro ba equipe ya FC Barcelona bari bakomeye mu mwaka uheze. Kuza kumutakaza navuga ko ari uruhombo rukomeye kwa FC Barcelona. Irevre ni vyiza kuko wagumije uyu mwana akiri muto Michael Faye yagira yerekeze kwa Porto ukagaruka na Eric Garcia umwe mu bugarizi bari bameze neza kwa Girona ukagumiza no wiswe Nigo Martinez navuga ko ari bo ba defenseur none na Kubarsi Paulo Kubarsi nazo bari mu ba defenseur central ba equipe ya FC Barcelona. Navuga ko Araujo azogaruka muri mu 12 nano navuga ko ni gihe kitari gito ariko Leonardo Araujo kugaruka mu 12 ni nimvune yari maze igihe mu gihe tuzi ko FC Barcelona nayo yari fise n'umenyereza mushasha yagomba kwiga novuga ngo uburyo abakinyi bashasha agiye kubakoresha menyereza mushasha nawe twanayibonye novuga ngo agishika yahise ndavuga bita Thiago Alcantara amufasha novuga ngo kuzara musigurira ati asigurire ikiespanyole cyangwa igiportugeze nizo ndimi basanzwe bavuga hariya muri Espagne. Numumenyereza mushasha asitse mu nzu shasha ariko gutakaza Leonardo Araujo ni ikintu novuga ngo kibabaje cyane. Nibyo arafise ba Eric Garcia cyangwa ba Inigo Martinez baza kuba baza kumufasha ariko tuvyemeranye Leonardo Araujo ni inkingi ya mwamba mu mutima wa defense. Araujo ni inkingi ya mwamba mu mutima wa defense wa equipe ya FC Barcelona. Mugano uvuga ko mu gihe amaze kuba avunitse utegerezwa gukora ibishoboka byose ukamusubiriza kandi ukamusubiriza neza. Igituma mvuga tutegerezwa kumusubiriza kandi ukamusubiriza neza ni Araujo novuga ko muri equipe ya FC Barcelona n'umukinyi novuga ko namaze kubaje mu mitima y'abakunzi ba FC Barcelona kandi novuga ko ni n'umudefenseur ubona ko afasha runini equipe ya FC Barcelona muri defense ya equipe ya FC Barcelona. Rero kuzana abaye Nigo Martinez kubambe kwizera abaye Nigo Martinez ukizera abiswe ba Eric Garcia ariko bikora neza kwa Girona na Emerson Faye ndetse na Paulo Kubarsi nta kundi ari bubwira wiswe ntuze uyu mukoca mushasha yaje kwamenyeza equipe ya FC Barcelona atezwa gukora ishoboka byose mpaka bano basore baje ku rwego rwiza kugira zo bakinishe mu match bagiye kuba banakina yaba izi za pre-season ndetse na championnat kuko nako hasigaye nabo igihe gito nuko tukiri kwa FC Barcelona uwo bita Hansi Flick ngo ategerezwa ubundi ngo ntiyasabye ngo yanategetse gategerezwa kujana n'uwo bita Nico Williams muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bategure pre-season neza na neza baze kuba batangura championnat yo muri ya La Liga igiye kubitangura neza mu kwezi k'umunani. Ati igisigaye nuko mutwara amafaranga miliyoni 58 ibindi byose bamaze kuba bavyumvikana. Umusore ashobora gufata miliyoni hafi 9 ashitse kwa FC Barcelona. Igisigaye FC Barcelona ngo irikiraraba ndavuga uburyo ikemura buba bwango dushobora kubona bibaye canke bikaba ku munsi wa kane ariko ngo inondwi Nico Williams ngaraza kuba neza na neza yabaye umukinyi wa FC Barcelona. Naco cyo bari n'ikintu ciza cyane mu gihe Nico Williams yabaye umukinyi wa FC Barcelona. Numukinyi navuga ko afite imyaka mike numuferiye mwiza bitweretse muri Euro bari kumwe n'umwana akiri muto Lamine Yamal ni n'umugenzi wa Lamine Yamal cyane navuga ko baranakundana ku rwego ruteye n'ubwo. Uravye kuntu bari kwakina muri equipe ya Furia Roya hamwe bace bahura muri equipe ya FC Barcelona cyo bari kintu ciza cyane kuko Nico Williams numukinyi navuga ko agora cyane defense adverse bari ko bagenda bahura. Aje muri equipe ya FC Barcelona vyofasha cyane wiswe uyu mukocha
w'umudagi yamaze kuza Hansi Flick yamaze kuba yifashanya na equipe ya FC Barcelona ni Nico Williams ni umwataka anyaruka adribla no gutsindana tsinda kandi ikindi gikurikiye afise n'imyaka mike gusa navuga ko kubaza kumuzana ndetse bikaba gakora icyo bita duo na Lamine Yamal ahubwo urewanda twabonye bameze neza cyane muri Furia rero bari bameze neza cyane turabe ni pass yaje guhanda vugo bita Lamine Yamal yaje guhanda ko Williams kuri finale ko akina ku munsi wa Mungu wabona ko déplacement y'ibaro yereka yitwara yayerekeza neza neza ko karondera Lamine Yamal nivyo baratwereka ko bari kumwe ni duo nkuko yabivuze ku munsi wejo bariko baratamba intambo zigiye zitandukanye baryoherwa bari kumwe bambaye n'amashapo ameze kumwe bambaye n'ibirato bimeze kumwe ubundi ngo nabana ngo by the way ngo bagomba no kuvukana kuko ngo bisanze bahuje na ADN reka ko FC Barcelona ndi makuru hari ngo ubita Hansi Flick ngo arishimira cyane ndavuga urwego Ansoumane Fati ndetse na mugenzi we Alejandro Keita Balde bariko ngo yiteguye ko baza kumufasha mu nkino neza na neza bagiye kuba batangura zo mu mwaka uza ugiye kuraba n'abakinyi babiri bariko barangwa n'imvune nyinshi mwisezo yari kigenda irangira ariko we nta n'imvune yanagize nyinshi wita Ansoumane Fati kwa Brighton ntabwo byari ko bimera neza cyane kandi navuga ko ni Ansoumane Fati yigeze kuba mwiza kwa FC Barcelona ni Hansi Flick ubona ko n'ubu bagomba kumizera kuko n'umukinnyi ubona ko ari talented n'umukinnyi ubona ko anatsinda ushaka Ansu Fati rero kumugumiza kumukinisha kwa kuyu mukocha w'umudagi nuko abona ko abishoye wiswe Balde Keita Balde kuri nimero 3 navuga ko ni umukinnyi ameze neza cyane umukinnyi ari ku rwego rwiza ni umukinnyi navuga ko mu gihe atagwaye ni umukinnyi uvuga ko ameze neza kandi ubona ko afite n'umusubirizi imeze wese Hector Foro yanabitweretse uwiswe Balde amaze kuba avunika rero avuga ko kwifashisha Balde ndetse na Ansu Fati muri pre-season zigiye kuba zitangura mu gihugu cya Etazi bagiye kuba banerekeza navuga ko ari ikintu cyiza kuri uyu mugabo wa Hansi Flick kuko ari karagerageza gukoresha abana bakiri bato b'Abanyespanyol kugira bakomere bikundike baje kuri ritm imwe ni abandi bari ko hanini navuga ko technique maba bameze neza ahubwo bagomba kubakomereza physique kugira bikundike ashoye kuronka umusaruro mwiza nabona ko banamwiteze nuko ngo baraza kuba nyuma yuko bamaze kubona ko bataza kuba basinyisho bita Joshua Kimmich kwa Sociedad bazana nimero 6 wabo mwabonye yari yambaye nimero 6 muri Fulham ubita Martin Zubimendi no kurindira tukaraba imyemenyerezo ikirabandanya na Hansi Flick ndetse n'abasore biwiwe uwo bita Pau Kubarsi uwo bita Eric Garcia uwo bita Fermin Lopez ntabwo bari kumwe n'ikipe ikuru kuko bari neza na neza muri equipe nserukira igihugu ya Espagne muri Jeux Olympiques tuje neza neza mu gihugu cy'Ubwongereza tuyahere kwa Manchester United neza na neza nyuma y'iko bamaze kubasinyisha agasore gatuba kwe kwa FC Bologna uwo bita Joshua Zirkizi bamaze kuba neza na neza batanga ubusabe bungana na miliyoni 25 kwa Bayern Dominique kuri Matis de Ligt ngo ibiganiro bigeze kure dushobora kubona umusore w'umu Oranje yerekeza mu mashetani atukura novuga ko ni equipe ya Man U yabanje isinyisha Zirkez naco novuga ko cyane n'ikintu ciza cyane kuko ni Zirkez ona ko ari itwaye neza kwa Bologna ashaza kwa amagiye kuba yifatanya n'amashetani atukura ntene hagona ko yaramwifuza cyane ushize ko wiswe de Ligt ntiyari karakoresha no gihugu cy'Ubuholande muri erere kigenda iba rero Koeman ntabwo yari karamukoresha cyane ni de Ligt novuga ko nawe yavuye kwa Juventus yerekeza muri gihugu muri equipe ya Bayern Dominique kona yaranaguzwe n'amafaranga atari make y'amahera menshi cyane rero kuza kwa muri Man U ni Man U twabonye ifite ikibazo nabo ku ruhande rw'inyuma muri defense centrale banamaze kuba neza bumvikana na Lille ko babona ko ikipe ya Bayern Dominique yo ngo iriko igenda ibicumbagiza transfer yo bita Matis de Ligt nacyo gituma bahisemo kuvuga ngo reka tugire cyo bita Plambe bagiye kwa Lille batanga miliyoni 50 miliyoni 45 ndetse na bonus ya miliyoni 5 z'amafaranga y'abanyaburaya neza na neza barayatwara muri Lille iravuga ngo ano mafaranga turaza kuyatora mugabo mubanze mumvikane n'umusore kwaza kuba yiyunga namwe ba Manchester United n'umusore karavuga ko Real Madrid yanabideclare aravuga ngo ndifuza kuva muri equipe ya Lille mugabo nyerekeza muri equipe ya Real Madrid eske Jack Grealish dushobora kubona yeretswe umuryango
Savinho novuga ko kuza kwa Man City novuga ko ari ikintu ciza cyane novuga ko n'umwana akiri muto ariko akina yariko atwereka urwego rwiza muri La Liga ye ariko afasha equipe ya Girona rero kuza kwifatanya na equipe ya Man City novuga ko ari ikintu ciza cyane naho Grealish banamukuye no muri equipe nationale y'Ubwongereza agenda nanidoga muri Premier League ariko muri equipe ya Man City ntabwo yatweretse urwego rwiza ngo twamubonye ko mu mwaka uheze ko batwara Champions League ndetse na za Premier League bakatahukana ibikombe hafi nka byose uno mwaka muri Man City Ilevre yari karakoreshwa muga ntabwo yari karakoreshwa n'umumenyereza Pepe Guardiola muri equipe ya Man City rigeze rya Savinho irashobora gukora kubiswe Grealish muri equipe ya Manchester City. Turi kiringa nyine kwa Manchester City ngo barakeneye cyane umwana muto Dani Olmo kwa RB Leipzig ngo ariko ngo bariko baramugwanira cyane n'ikipe ya Bayern Dominique no kurindira tukaraba ko bizohava bigenda. Dani Olmo Man City ramwifuza equipe ya Bayern Dominique ikiramwifuza ariko ngo amahirwe n'imisi yo kuza kumubona yerekeza kwa Bayern Dominique Dani Olmo kuko ngo bamaze kuba berekana neza na neza projet bamufitiye umusaza go bita Vision Company mugo mwana akiri muto agiye kwa Man City no bibavye style doja kinamwo ukora igihugu ca Espagne kuntu cyareko kirakina ukora n'imikinire equipe ya Man City kinamwo uyu mwana yerekeje kwa Man City yoba inyenyeri kwa Pepe Guardiola igituma mvuze uko ni umwana navuzwa ko ashoboye gukina style doja yo gukina ya mapasi ya hafi ya hagufi na hagufi mugiye kwa Bayern Dominique imikina abadagi bakiniramo nta muntu umwe atayizi ni bakina football inyaruka cyane bitandukanye na football equipe ya Man City kinamwe ariko football ya Man City kina football imeze gute ni tiki-taka ariko ni tiki-taka ivanze ni tiki-taka ivanze naho ivangiye kuri Dobrine hagati mu kibuga ariko Dani Olmo ni umukinnyi yoza agaflopinga kwa Manchester City umusaza w'imyaka 27 Marc Guehi ngo ashobora kwiyunga neza muri Liverpool ngaho ni mu gihe dushobora kubona uwo bita batakaza umyugariro umwe hagati ya Joseph Gomez canke uwo bita Virgil van Dijk ko baraza kuba bazana neza Marc Guehi ngafashanye na Virgil van Dijk canke ngafashanye n'uwo bita Ibrahima Konate ugiye kurana Marc Guehi ko yitwara neza muri equipe selke y'Ubwongereza kuza kwifatanya na equipe ya Liverpool navuga ko cyo bari kirushiza muri axe ya equipe ya Liverpool ni Virgil van Dijk ubona ko kumurekura naco n'ikintu kiba kinagoye kuko no umwe mu bagabo bijunja n'igijambo muri equipe ya Liverpool ntake capitaine ankoro ni capitaine wa equipe ya Liverpool ahubwo wiswe Gomez barashobora kumusezera muri equipe ya Liverpool kuko ufise ariko afise Joseph Gomez afise Ibrahim Konate ufise Konate kwagira Virgil van Dijk afise Jarel Kwanza nabo tutazi ngo araza kugumaho twabonye kuri nimero 2 bashira kana Conor Bradley yaje kuba ameze neza cyane ariko no kurindira uwo bita Arne Slot umenyereza mushasha wa Liverpool afise byinshi no ngo byo kuba aza akora kugira ngo anagure ikipe yiwe ya Liverpool kuri uno munsi ngo hategekanijwe ko umusaza umwami wa Europa League uwo bita Pierre-Emerick Aubameyang International Gabonais ko neza yururuka Iliade mu gisagara cha Arabie Saoudite ku mugwa mukuru ari ni gisagara cy'ubutunzi cyangwa cy'ubudandaji Iliade reka ababizi sinzi sinkunda gutembera sana ngo araza kuba neza yiyunga muri equipe Kazdai kipe nayo kini cyicaro cya mbere muri Arabie Saoudite umusaza twabonye abameyere biteri wa Europa League twabonye yafashije Olympique de Marseille kwitwara neza kuba bageze aho bageze agiye neza kurondera agafaranga hariya mu makanzu mu misigiti hari hageze ku myaka yiwe igomba gushika 30 Pierre-Emerick Aubameyang hari hageze ko aja kwirondera amafaranga yaciye kwa Arsenal ava kwa Arsenal aja kwa Barcelona yaciye mu makipe agiye atandukanye ni Pierre-Emerick Aubameyang yaravuye kwa Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa yerekeje mu bihugu by'abarabu kandi avuga ko yagiye agira performance imeze neza muri Europa League yari kigenda iba niyo navuga ko ni Pierre-Emerick Aubameyang naye kuja mu bihugu by'abarabu yagiye kwirondera agafaranga ayandi makuru ahari munyezamu wa kera wa Manchester United David De Gea ngo ariko ariyumvira guhagarika umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga ku myaka 30 nibiri nukurindira tukaraba kumbure Zidane Shakiri yafashije Swiss kugera novuga ngaho yageze
yamaze kubahagarika gukinira umugwi nserukiragihugu wa Swiss, ariko aracyazitera muri MLS, muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari muri ekipe ya Chicago, neza na neza muri championnat yaba Lionel Messi. Olympique de Marseille ngo barashaka cyane rutahizamu wa Brighton Hove and Albion kuva mu gihugu ca Japan, uwo bita Kaoru Mitoma, ngo baramwifuza cyane kwa Olympique de Marseille. Mburiya Mitoma baraza kumubaha, ndetse ngo Mitoma bikanka ngo no guhita berekeza kwa Wolverhampton Wanderers bazane sore kuva muri Korea y'Amajepfo, Hee Chan-hwang sore ameze neza cyane kabisa, ngo baraza gutanga miliyoni 20 canke 30 kuno musore wo mu Korea kwa ba Heng Min-son. Ni Hwang Chan nawe ngo ashobora kuza kuba neza gufasha abo bita Roberto De Zerbi kuba yitwara neza muri ekipe ya Olympique de Marseille. Nukurindira kabisa ko bizogenda bimeze. Twerekeze neza muri Arabie Saoudite ndetse na Manchester City barapanga iki ku munsi wejo. Ikipe ya Al Nassr yegukanye miliyoni 30 izizanira ikipe ya Manchester City, iziha indongozi canke abajejwe ivy'imitungo kwa Manchester City bashaka umunyezamu wabo kuva mu gihugu ca Brazil wo bita David Ederson Morales, ariko ngo ikipe ya Manchester City ngo atari miliyoni 50 ngo umugabo ntaza kwerekeza muri Al Nassr muri ekipe ya Cristiano Ronaldo. Novuga ni Morales, ubona ko ekipe ya Man City bobo kumurekura nta kibazo na kimwe, ariko ngo kumurekura ngo nta kibazo byoteza, ngo bafise Stefano Rutega ameze neza, ngo bashobora kuba baza kumuha ayo mahirwe akazifata. Ikintu ahubwo atari ko barahuriza ko ni kibazo c'uburyo, ariko miliyoni 50 ku munyezamu David Moraes nako Ederson Moraes ku myaka yababa 30, ariko amafaranga ku munyezamu ni amafaranga Man City bazibaye. Man City nta ruhombo baba, ariko n'amafaranga menshi. Man City nta ruhombo baba bagize bazibahaye, nawe bavuze ati 30 n'inzu store sana 50 turahita. ariko umusore yamaze kugaragaza ko yishakira kuva muri Manchester. Sitandi makuru ahari muri Al Nassr, Sadio Mane mwana w'ibambari ngo ntatahura ikintu na kimwe, ngo ntabona ikintu kiza kumugumiza muri Al Nassr muri sezo iza. Umusaza yarambiwe nyuma yo kumara imyaka 2 avuye muri ekipe ya Liverpool, atanguye guhindura ivyiyumviro ngo ashobora kugaruka ku mugabane wa Buraya. Arama ekipe atanguye gukekwa ko ashobora kugarukamwo, ariko ngo ntaza kugaruka muri Liverpool nka ekipe yamugize wariwe. Ni Sadio Mane yaciye kwa Liverpool, ahagirira n'ibihe vyiza, atwara na Champions League, atwarira ibigiye bitandukanye za Premier League, ava kwa Liverpool erekeza mu gihugu cy'Ubudage muri ekipe ya Bayern Munich, yari no mu bakinyi ba